wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakura mu kijeni nshuti mugenzi, mukuzo kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Pastor Ndasima Narakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi turi kumwe n'umutumire Teddy Harushimana, kandi we niwe twari kumwe mu kiganiro giheruka. Twariko tuvugana ku ijambo rivuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi icubaro ciwe no kwirengagiza ico yacumuweko. Rero twagiye tubanze duhe kaze umutumire wacu aramutse abariko baradukurikirana. Umutumire wacu turabana mu kici. Murakoze cyane kuba mudutumiye muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro, natwe turabifurije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, mashaka kuramutsa ariko baradukurikirana. Ego me ndaramukije abantu bose bakurikirana kandi bakunda ikiganiro abakunzi b'amahoro. Rero nkabamvuze nti amahoro y'Imana abane namwe mwese. Murakoze cyane. Ni iri jambo tugira twiyumvire ko aho twumvise ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi ngo icyo yaciwe no kwirengagiza ico yacumuweko. Iyo umuntu tuvuze kwitonda no kwirengagiza ni ibintu bigenda bihanahana, ariko kandi uyu murongo nk'umukozi w'Imana yaza kutubura icyo uvugako. Egome cyane, ni ijambo rihambaye, kuko muri rusange ijambo ry'Imana rirahambaye. Rero iryo jambo ririmo ibintu byinshi bitandukanye. Baravuga ijambo ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi kwirengagiza ibyo yacumuye ko nicyo cyubahiro ciwe. Rero nagomba rero ngire ico ndabivuze ko icambere, kuraka udashoboye kubikoresha neza birashobora kugutera gucumura. Naco gituma iyo umuntu asunitswe no kuraka cyangwa se n'ishavu ashobora gukora ibintu bibi. Ni byiza cyane yuko uko kuraka kwawe ugerageza kwitonda, no kuvuga ngo ntiwihutire gufata ingingo zitandukanye ngo kubera ko hari umuntu mutahujije, ngo kubera ko hari umuntu yagutumye uraka. Nico gituma rero hajya ubiravye muri no si tubayemo, umengo uba ubaye ikijuju, umengo ubaye umunyantege nke, kuko uwo muntu yagusomborokeje yagutumye uraka, utamusubirije mu ndumane ucumengo uri umunyantege nke. Mugabo mu bwami bw'Imana, iyo ujya muntu yagusomborokeje hama wewe ntumwishure, nce nibuka ikintu kimwe, Bibiliya iravuga ngo nujya muntu asa nuko yoba ari kijuju, ngo iyo anumye abacitse umunyabwenge. Rero ca wibaza rero mu gihe wari ahantu ntimuri ko murahuza n'umuntu cyangwa se n'abantu, mugabo ugaca ufata umwanya wo kunuma, wo kwihanganira uwo muntu. Muri uwo mwanya wowe ntushobora kwibaza ibintu bica bikoreka mu buzima bw'ujya muntu, kuko mu bisanzwe ujya muntu mutahujije cyangwa se ujya muntu yagusomborokeje aba yakurondeye nyine kugira ngo mushwane habeho amatati. Iyo rero wewe rero uciye uzibukira ukavuga ati reka jewe nitonde sindamwishure, mugabo nume ahubwo ngire gute ndamufashe ndamusengere. Kuko mu bisanzwe iyo umuntu ariko asunikwa no kuraka aba ari ahantu novuga nti y'intege nke, aba ari umuntu ari mu kibanza cyo kuneshwa. Umva rero sinshobora guca mu gihe umuntu yansomborokeje nciye na jewe nshavura, mbangiye naje mu kibanza cyo kuneshwa. Urumva ntawuheza agire gute atsinde. Mugabo ngaha ntituba tuko turarondera ngo gutsinda cyangwa se gutsindwa, mugabo tuba tuko turondera ni gute duhuza n'uyu muntu mu ntumbero kugira ngo tubane amahoro. Kuko ujya muntu tutahurije ku kintu bigatuma nirinda kuraka, ndamukeneye mu buzima bwanje. Kuko naho hantu hakomeye cyane, nifuza yuko abariko baradukurikirana batahura. Ujya muntu uramukeneye, naho vyashitse ntimuhuze ku kintu ntibisigura yuko ari umuntu mubi.
nico kintu ca mbere novuga kuri ako gace ka mbere. Murakoze cyane. Iri jambo rivuga ngo kwitonda k'umuntu niko kumutera guteba kuraka, twaciye turiherereza ku barongozi n'abarongorwa. Mbega ryo bafasha iki? Reka dutege yompi umutumire wacu. Muvuze neza, muvuze ati reka tubifate ku bantu b'abarongozi na babandi barongorwa. Reka rero tufate kuko umurongozi arashobora kwica, mvuze kwica kuvuga ngo gutuma ba bantu ariko ararongora bacika intege, babivamwo naho baba ariko barakorana mugabo umutima udahari. Ivyo vyose rero bivana n'ukuntu umurongozi avyifashemo, kuko bajya abakozi barashobora kugira amakosa, kuko n'abantu barashobora kuba bafise ibintu bibagoye mu buzima bwabo. Rero nk'umuntu w'umurongozi ahamagara kwitonda, kuvuga ngo kudaca aho nyene afatira ingingo aho nyene, mugabo akabanza akiyumvira ati uyu muntu icamutumye ashavura, icamutumye avuga aya majambo atameze neza, kumbure hariho impamvu. Rero nk'umurongozi iyo mfasha akanya ko guteba, ko kwitonda, no kugira ngo nshobore kumenya impamvu mu ntumbero yo gufasha uwo muntu, kuko ari mu mugwi wanje ndamukeneye. Mu gihe uwo muntu tutari kumwe, mu gihe namutakaje, nije mpomba nk'umurongozi. Umva rero umurongozi ni vyiza cyane yuko aba atamera co kimwe, canke se atagenza nk'uko abakozi canke se abarongowe bariko barifata nabi. Ateza kuba ari umuntu yitonda, ateza kuba ari umuntu aserangura akaraba ati iki kintu kubera iki cabaye. Kuko nk'umurongozi nagomba ndakwibutse, abarongozi tubwirwa canke se n'abantu benshi cyane batubwira ibintu bitandukanye. Uyu aza kubwira iki, akakubwira ati ni kanaka akoze kunuko nuko, uriya niki. Umva, kandi ntumenye igituma ujya muntu yaje kukubwira ivyo bintu. Kumbure ariko arondera inyungu ziwe, suko koko agukunda, suko koko akunda ico gikorwa, kumbure ari inyungu ziwe ariko ararondera. Umva rero kwa kwitonda kwawe kugutuma ibintu vyose usa n'ubirabira kure, kugira ngo wiha akanya ko kuvyiga neza, hanyuma ufate ingingo ibereye. Naho nyene ingingo ibereye wisunza amategeko, kuko ahantu mukorera asanzwe ari amategeko. Rero kuko turabona iyo nk'umurongozi utitonze ugaca ufata ingingo gihutihuti, ugasanga umukozi uciye umwirukana cyangwa se umufata nabi, arashaka kukwitwarira, kandi akwitwariye birashaka gushobora biba bibi. Umva rero kwitonda novuga yuko n'akarangamutima gategerezwa kuranga umurongozi uwariwe wese, kuko umenye nk'umurongozi bajya abantu utwara bafise impano n'ingabire zitandukanye, kandi nabo nyine barafise ahantu bava, barafise ukuntu bakuze, barafise kahise kabo, barafise ukuntu bisigura cyangwa se bashikiriza ivyumviro vyabo. Umva rero hari igihe bashaka kubishikiriza ukutariko bivanye n'ibintu bitandukanye bagiye baracamwo. Rero wewe nk'umurongozi igikorwa cawe ca mbere, andi ko ndavuga umurongozi mu Congereza bakoresha ijambo leader. Ujya muntu bita leader cyangwa se umurongozi n'umuntu akomeye cyane ajejwe gufasha babantu b'abakozi kugira ngo nabo nyine baduge bashike ku rundi rugezo, nabo nyine bazobe abarongozi beza. Iyo rero ni imwe mu ntumbero y'abarongozi. Umva rero uri umurongozi utazi gufata neza ishavu ryawe, ngo wifate uritumbereze neza, ico gikorwa cyane ntigishobora kurama. Abakozi bazokwama baguhunga cyangwa se babindyarya, bakora ivyo ushaka mbwa umutima wabo utari muri ico gikorwa. Murakoze cyane. Aho ni ku ruhande rw'amajambo, ariko hari no ku ruhande rw'ibikorwa. Ugatanga igikorwa kwa guti mu gikore gucyana waza ugasanga siko cakozwe. Naho nyene Bibiri itubwiye ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka. Kandi ngo icyoro ciwe no kwirengagiza ico yacumuweko. Aho ku ruhande rw'ibikorwa hoho kwitonda k'umuntu kubufasha iki? Ego, kuko urumva ibikorwa, urumva twese ntidutahura kumwe. Urabona nk'ubu harashaka kuba hariho itegeko rimwe, mugabo ugasanga umuntu wese afise uko aritahura ukwiwe, bivanye naho yakuriye, bivanye n'ubumenyi asanzwe afise. Rero arashobora gushira mu ngiro cyangwa se gukora ibikorwa mugabo kubera ko atatahuye ico washatse kuvuga neza, cyangwa se ico wamusavye kurangura. Nico gituma rero nk'umurongozi
iyo ushitse ugatusanga ibikorwa ntivyakozwe neza uteza kwiyumvira ati vyapfiriye hehe. Kenshi mu vyo menyereye kenshi usanga bihagaze ku guhanahana amakuru, ico bita communication. Kuko nk'umurongozi urashobora kuvuga ati ikintu mu gikora uku, mugabo ugasanga kumbura ari ijambo wakoresheje ujya muntu yarihaye insiguro yindi bivanye n'ukuntu abitahura. So kuvuga yuko wewe nk'umurongozi ni washika ucuraka, ucufata inkoni, ucufata ingingo zitandukanye ziza kugira nabi ujya mukozi. Mugabo kwa kundiye nandiko ndavuga umurongozi mwiza ateza guca yitonda, agahamagara ujya mukozi cyangwa agahamagara bajya abakozi akavugira ati vyagenze gute jewe ko nari navuze ko mubikora gutya. Kumbure kubera ko yitonze bica bituma bajya abakozi baronka akaryo ko guserura, ko kuvuga uko babitahuye n'impamvu. Kumbure ushaka gusanga ari uwundi muntu atwara abo bakozi bo bita umusuperviseur yabahaye information ukutariko canke se babitahuye ukutariko. Urumva rero ku muntu umurongozi kwitonda na karanga mutima, utegezwa kwitonda kugira ngo abantu ntuhave usanga uri kurabahohotera, ntuhave usanga uri kubararongora ukutariko. Mugabo ico kintu cyo kuganira, ico kiganiro mu gihe ubonye ikintu kitameze neza ntiwihute ufata ingingo mbi, mugabo niwihakanya. Kandi mwibuke twege nk'abana b'Imana duhamagariwe mu gihe hari ikintu tudatahura cakozwe nabi, hari n'igihe Imana iduhamagarira gufata akanya ko gusenga. Kuko kwitonda kurakuzana no gufata umwanya wo gusenga, kuvuga ati Mana sintahura igituma aba bantu tutari ko turahuza kandi turi mu mugumwe. Mana sintahura igituma ibi bikorwa ariko babikora nabi, none Mana ikibazo gihagaze ujya mwanya nafashe kwitonda nkaca niherera nakanya keza ko kugira ngo nereke Imana nti Mana ni wewe ubwa mbere uri hejuru yanje, kandi Mana kubera ko wowe uzi vyose ndazi yuko uza kumpishurira ibintu vyinyegeje muri bino bintu ziriko turacamo. Umva rero nitwitonde gusa hanyuma ngo ce tunuma. Ndashaka kunuma mugabo kandi ndashaka no gufata umwanya wo gusenga, mugabo kandi ndashobora no gutegura ikiganiro nkahamagara abo bantu tutahurije ku kintu kanaka. Kandi naho nyene ikintu kimwe nashaka kuvuga mu guhamagara uwo muntu kumbure yakoze ibintu nabi, uwo muntu yagutumye wumva yuko oraka, biragusaba kumwubaha. Kuko nshaka guca umuhamagara nk'uhamagaye igikoko, umuhamagara nk'umuntu. Ergo uwo muntu ni umuntu muri kumwe, muri kumwe mu mugwi, muri kumwe mu kibano, muri kumwe mu ishengero, muri kumwe mu ishirahamwe. Uwo muntu uramukeneye. Yego, murakoze cyane. Twarumvise kandi uko umurongo takwiye kwifata iyo ronse ibirego bivuye aha canke hariya. Iki ni ikintu gikomeye cyane twashaka gushikiriza abantu, cyane cyane abantu b'abarongozi. Iyo uri umurongozi ukaronka ibirego bivuye ahantu hatandukanye, nk'umurongozi niwihute gufata ingingo, niwumvirize impande zose, hanyuma usesangure ivyo bintu vyose bakubwiye. Hanyuma mugabo kandi nk'umuntu usenga Imana, nk'umuntu ufise mpwemu yera, ugerageze wumvirize Imana, urabe ico amategeko avuga, mugabo kandi wiyumvire n'abo bantu bose ariko baravuga kubera iki byashitse aho hantu. Gufata gusa akanya ko kwitonda karashaka kugutuma utanga inyishu ibereye. Nkuko twabibonye kuri Yesu yaciye afata ijambo bwa mbere arabareka baravuga ivyo bavuga, bati nukuri twamufasha. Mugabo sinzi ivyagezwe muri ico gihe ukuntu byari bimeze, ntibazanye umugabo mugabo bazanye umukenyezi. Nkako ubwa mbere ako nakarenganye bari bamaze gucuma. Hanyuma ikindi naco turabona ko Yesu yarabaretse baravuga nukuvuga ngo yarabubashe. Ikikumbura uri umurongozi kiragoye cyane gutahura, mugabo nk'umurongozi ni wubaha abantu, ubareke bashikiriza ivyumviro byabo mu mwidegemvyo, ubareke babivuge. Mugabo igihambaye nk'umurongozi utegeza kumva ati hariyo inyishu abantu bose bandindiriyeko, kandi iyi nyishu mpava ntanga ntegeza kwiyumvira ineza y'abo bantu n'ineza y'iryo shirahamwe cyangwa se ishengero cyangwa se ikibano usanzwe ndimo. Ivyo byose ni ibintu utegerezwa kwisunga imbere yuko ufata ingingo. Hanyuma twabonye yuko Yesu amaze kubwira abo bantu nabo arabwira ati namwe mwagirije none muri mwebwe utarakora icaha nabaza mutanguza ibuye.
muriko murabona ukuntu Yesu yafashije abo bantu. Ego. Ubwa mbere ntiyafashije gusa urya mukenyezi, mugabo kandi yarafashije n'abo bantu kwitahura ko nabo nyene n'abanyantege nke, naho mwaje kumurega ujya muntu namwe ntimwera. Umva rero nk'abarongozi duteza gushika aho hantu tuzara abantu kumva yuko ibintu byo guciranira imanza si ikintu ciza, mugabo dutegeza twese kugira gute gufashanya. Ufise intege nke ahantu, mugabo nutahure yuko nshobora kugufasha, na jewe nk'umurongozi mfise intege nke ndashaka gutahura yuko ujya muntu ntwara arashaka kumera inyishu akamfasha guhinduka ahantu kanaka. Rero icubahiro rero nk'umurongozi, umurongozi aza kuronka cyangwa se ujya muntu yahariye, ico cubahiro nk'uko mwavuze muri iyo nkuru kiza kuva he? Kiza kuva kuri ujya muntu yahariwe, kuko acavuga ati uyu muntu andokoye ndahatswe cyangwa se uyu muntu ambabariye, nari nzi ko bicitse, nari nzi yuko agira nyitwarire, nari nzi ko agira maramaze, mugabo kuba amariye naje ngiye kumwubaha, naje ahantu nzokumva cyangwa se ikintu cyose ciza nokora nzogikora kugira ngo ngire gute ndamuhesha iteka. Nagira ngaruke niyumvire ku bantu babiri. Bwa mbere bibiri bivuga ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi. Nje ngaruka kuri Daniyeli n'abagenzi biwe hamwe n'umwami yarahari ico gihe ni Nebukadineza. Ico gihe barajanye ibirego ati ubu nyakubahwa tukindi ko wewe uzosengwa, ati ico kintu je ndacemeye, yihuta kwakira ico kintu bamuzaniye. Kumbe bariko batega umwe mu bakozi biwe bagaciro yeza ku mutima, mugabo ko ari byasinye yihuta byatse ko yitonda bimute mu kaga. Bice bishira Daniyeli mu kamashu ko gutabwa mugogwa intambwe, mugabo nahatabigomba kuko amateko yavuga gutyo nyene amaze gusinya ntiyakwini byakunze ko amukiza. Mugabo ndiko ndabona kwitonda ko kwamunaniye. Mugabo kandi nyuma yaho Imana imaze kwiyerekana, harabaye ikindi cubahiro kitabaye cyane ku mwami akucabaye ku Mana. Naho nyene ego iyo nkuru ncenda yibuka kuko Imana iguhezagire cyane kuba uzanye ako karero. Turabona hajya kuri Daniyeli, turabona yuko mu Burundi tuvuga ngo umwami agirwa n'abagabo, cyangwa se dukoresheje imvugo y'ubu umuntu wese w'umurongozi agirwa n'abahanuzi. Kuko kugira ngo umurongozi arongore neza biramusaba kuba kikuje n'abantu b'abahanuzi bafise ubuhinga, mugabo kandi bafise umutima ku gikorwa no guteza imbere ico kintu abasanzwe barimo. Rero turabona yuko uyu mwami ari we Nebukadineza, wewe yarihuse cyane kugira gute gufata ingingo. Uvuga ko abahanuzi baramuzaniye, bamuzanira amakuru atandukanye, amubwira ati turagusavye umuntu atazofukamira igishushanyo washizeho bazashamuhana ukuntu turabikuzaniye ugire gute aho nyene ucu usinye. Aha rero cha tubona ikintu kimwe bisigura yuko hagati mu bantu hama hariyo gutegana imitego. Hari igihe umuntu ashaka kugutega umutego kubera ko agufitiye ishari, kuko avuga ati uyu muntu turabona ukuntu kumbura dusumvye ubwenge cyangwa se atoneshejwe cyane n'umurongozi, none ni gute twamugirira nabi cyangwa se ujya muntu turabona ko yadusize. Reka rero hako adusiga, reka tumwambure n'agashambara tumutukishe, reka tumutege umutego. Mugabo ngaha turabona nk'umurongozi mu gihe abahanuzi bakuzaniye amakuru atandukanye cyangwa se bateguye amategeko atandukanye kugira ngo uyasinye, wowe muntu nk'umurongozi kwa kundi nyene banza ufata umwanya ubanza uyasome, ubanza urabe ingaruka mbi na nziza z'ivyo bintu ugomba gusinyira. Kuko turabona yuko umwami yarabuze kwitonda, yarihuse. Uno munsi turabona naho nyene birahari, hari abantu bihuta kugira gute gusezerana, ugatusanga yatwawe n'ibishobishanse n'ibigumbagumba aciye asezerana kandi atari bubishobore. Umva rero utegereza rero kwitonda. Rero uyu mwami Nebukadineza vyagenze gute? Yarihuse cyane, arafata ingingo, hanyuma Daniyeli cyane cyane bagiye bagenzi biwe bacagwa muri uwo mutego. Mugabo kandi turabona ubwa nyuma ikintu cyagiye kuba nuko abo bantu nyene baciye basura kandi kugira gute, ubwa mbere bateze umutego Daniyeli, ubugira kabiri batega umutego abagenzi ba Daniyeli ko ari batatu.
naho nyine bigenda gute kubera yuko babateze umutego mugabo bo bakaba bafise umutima wo guhesha Imana icubahiro. Ukuntu vyagenze nuko naho bo banse kugira gute, banse gusenga ico kigirwamana. Ikintu cace gikurikira nuko umwami muri yangingo nyene kubera ko yarabuze kwitonda, abo bahungu iyo misoro uko ari 3 yaranse gusenga kirya gishushanyo. Mugabo umwami aravugira ati ntimuzi uwo ndibo mu yandi majambo, ntimuzi ko jewe mfise uburenganzira, mfise ubuzima bwanyu mu yandi majambo uri mu biganza byanyu, ndashaka kubwisha nkabukiza. Mugabo ijya misore igira gute, ntidusenga kuko bari bazi ati ico kintu ntigihwanye n'ubugombe bw'Imana, barabataye mu muriro. Mugabo ikintu tubona niki nuko Imana yarabatabaye irabakiza, ihejeje kubakiza. Aho naho kumbure n'ikindi cigwa kirekire turabona yuko umurongozi arashobora kugusaba ikintu kubera ko yabuze kwitonda, bigatuma afata ingingo igutuma ucumura. Wowe nk'umwana w'Imana urashobora kwanka gucumura kubera kuvuga ati ibintu mwansavye ntibihwanye n'amategeko kandi bihwanye kumbure n'akarangamutima, biriko binzana gucumura, biriko binzana gukora ibitandukanye n'ivyo twemeranije, murashaka mu mpane. Muri ico gihe Imana igira gute, irakuburanira we wa muntu we. Hanyuma turabona kuri bagiye abasore ukuntu ari 3 nuko ngo umwami wenyine ubwiwe yarabuze amahoro kandi rero yafashe ingingo. Mu nyuma byarangiye gute, byarangiye yafashe ingingo. Imana imaze kubohora, imaze gukiza iyo misore ko ari 3, umwami yaciye atanga itegeko ati guhera ubu Imana y'abasore ko ari 3 niyo Mana yonyine ikwiye gusenga, kandi umuntu azobavuga nabi aba tuzomugira nabi. Umva rero twemere tugire gute, twitonde bwa mbere iyo uri umurongozi, si ku murongozi gusa mugabo no mu buzima bwa misi yose, no mu rugo cyane hagati y'abubakanye, hagati y'indero tuba turiko turaha abana bacu, kuko ari gihe n'abana nabo nyine baturatsa, ugasanga umwana agiye gukora ibintu bidahwanye n'akunganiye ngaho. Hose n'umurongozi, ni papa ni mama, hose n'umurongozi. Gusa ko umurongozi rero uko ari kose bisaba kwitonda. Muri abakozi bakoreshwa mu nzu, hari abakora amabi mu nzu kubera aba bakoresha batitonze, ugasanga barononye ibintu mu nzu, bagiye bagize ibintu by'amakosa mabi cyane bibi. None kwibanda navuga, urumva vyerekana ko hose kwitonda k'umuntu kuja kumutira gute bakuraka kandi cyo cuba ciwe no usanga ivyo vyononekaye nuko umuntu avyirengagiza. Hageze ko umuntu ahanakana mugabo kandi imbabazi nazo izoja kure. Sinzi ko turangiza kino kiganiro cacu. Mu kurangiza nagomba ntanke impanuro ya nyuma, mbwira abantu bose yuko imigenderanire hagati y'abantu irakomeye cyane, kandi na Satani kugira ngo yonone ibintu atangura guteza amatati kugira ngo yonone imigenderanire, kuko arabizi ati aba bantu nibatahuza ivyo Imana ishaka gukora ntibazo kwigera bavyakira, ntibazo kwigera bakora ubugombe bw'Imana. Nico gituma rero iki kintu kijanye no kwitonda hamwe no gutanga imbabazi ni ibintu duhamagariwe twese mu buzima bwa misi yose, muri ya migenderanire uri kumwe n'abantu. Rero ntuwihute gufata ingingo, mugabo ubanze witonde, usenga Imana, wumvirize neza, wumvirize impande zose, hanyuma uko Imana iza kukurongora abari gufata ingingo. Mugabo kandi nujya muntu aza kugucumurako, wibuke yuko nawe we hari imbabazi Imana yamikugirira buri munsi. Hari ibintu kumbure ukora mu kinyegero, mugabo Imana yama igutabara, yamikugira neza. Rero nutanga imbabazi, kuko nuwatanga imbabazi ujya muntu uzigiriye azoguha icubahiro. Murakoze cyane, tubashimire mwese mwamuteze yompi. Hari amajambo imigani abantu bakunze kuvuga yuko ururimi gumwe rukamwa ifyufyu canka yera. Urumva umuntu umwe ariko aravuga usanga umenga niwe wenyene yazanye ukuri, ariko hamwe no kwitonda ukuri kwava kukamenyekana. Ikindi naco hari n'amakosa akogwa ugasanga urayahora abantu ugasanga ntaco uwo hanoba, ariko kandi ni kizira ko umuntu ahana kandi akayihaniza.
imbabazi ntizikura igihano haba namba ni ukuvuga ngo mashobora kugira imbabazi ariko no mu nyuma n'abandi nje gakora amakosa umuntu agahanwa kugira ngo umuntu amenye ko hariho ikizira n'ibitazira. Rero nagira nkingurukire umutumire wacu Teddy Harushimana ndabakingurukiye. Mwakoze cyane kudutumira. Nagira nkingurukire nawe warutse yompi nizeye neza yuko kino kiganiro gifatiye kuri umurongo uvuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera kutiba kuraka kandi gucyuba ciwe nuko irangiza icyo yacumuweko nibaza ko nawe wagufashije nuko ujana huja hose nk'umurongozi mu rugi wawe nk'umurongozi mwishara murimwo nk'umurongozi mwishengero nk'umurongozi mu gihugu nk'umurongozi aho tumbereye hose uwo murongo ugufashe Imana nibahezagire. Rufise ikibazo cyo wunganira telefone 71 amajana 24 197 canke ugakoresha 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora kudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27. Pasteur Leonidas Manirakiza mwari kumwe hamwe n'umutumire wacu Teddy Harushimana turabashimiye kandi turabasezeye tubipfuriza umwaka mwiza mu busasagaremwo muronkimo amahoro n'amahonda byose bandanye bigenda neza. Imana datwa twese ibahezagire. Niwe mwami w'amahoro niwe hora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishiramwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.